hari naka stati yashizeko biboneka neza kumengo hariho na Mireille yo bavugwamo. Oya yari kavuga Mimi birazwi. Yanyimye akazi ngo naraguhaye ikiganiro ngo mpora mposta ibiganiro vyawe. Urakoze cyane. Nawe ucuramubaza yakwimye akazi ngo kubera twakoranye ikiganiro. Urakoze cyane. Muta. Lina. I repeat again, Lina. Yo, bamwita Lina Movies. Man. Bisigura hajya Mimi power aracayifise. Ukigituma izi. Power aracayifise Mimi. Yego. Fanny nawe. Urumva nyene ugiye gutangura kwishurana n'umwana wejo bundi. Ndakwibutse neza yuko Lina yaciye mu minwe ya Liberi Mr. Soro bro. Kugira ngo umuntu akwima akazi ngo wakoze ikiganiro kuri Anashare. Yego. Ivyo bintu bivuze iki? Yeah. 1 2 check sound. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Anashare 257. Kabiri gatanu indwi. Barira mugenza wati bigiye gukomera. Bro, amakuru yawe? Turashima Imana man. Umeze neza? Turashima Imana kandi cyane gose kuba duheye mu mwuka w'abazima naho nyene ingwara zari zimaze imisi zaradufatiriye ariko na muri kino gihe turashima Imana ama grippe n'amajine ni yaratumereye neza ariko nyene turashima Imana kuko nazi yuko abakunzi ba Anashare bari baradukumbuye izi sana tugarutse na energy ibazere energy tuzana kuri no munsi wallahi tugarutse na energy kandi. Yego man. Tugarukanye energy bro irenze man. Ariko izumeze neza ariko. Bari badukumbuye, twari twakumburanye. Gose. Je meze neza bro. Yego. Naho ubona nyene yuko Satana atari umwana mwiza. Ebana aguma aguma ashaka kubivanga mu bintu vy'umuntu. Ariko arahumba igikorwa kuba Imana iriho. Sawa. Ego. Buriya mu buzima tugenda tugwana intambara nyinshi zitandukanye ariko kuba tuzitsinda zose tuzishobozwa n'Imana. Ego. Imana yonyene. Ego. Reka dushimira abantu badukurikirana bari ku mpande zine z'isi, harabari muri Etats-Unis, Amerika, Afrika, Uburayi, Aziya, Oceania ndetse n'ahandi. Ndazi neza yuko bari henshi cyane agiye atandukanye. Bagiye babitwandikira mu makomantere neza yuko hari haheze nk'iminsi igira kuri ngaho batariko baratubona ariko mumbe neza yuko Satani yaratsinzwe Imana iri kirikorera akazi. Ego. Sasa no musi turatangurana nkuko twama tubitangura tuba turi kumwe na DH Telecom ndetse na Bartender Bar hariya mu Kabondo Avenue Ganza nimero 2 ama DH Telecom naho bagufitiye ama service atandukanye baremprima ku mpuzu baremprima ku miduga baremprima ku mankofero ama porte clé uvyifuza ivyo vyose ubikeneye kuvyumva neza idonido. Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ivyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, Bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Barakoze cyane nibaza ko bamaze kukabona ivyo muri DH Telecom basanzwe barangura. Twinjira mu kiganiro cy'uno munsi kuko ikiganiro cy'uno munsi
mba numva umengo birakomeye sana bino bintu tugira tuyageko izi wo nkundira tumaze dusenga Imana kwanza mu kiganza tumaze dusenga Imana ni umengo kwanza kwirambika imbere y'Imana. Umwe wese abadukurikirana nibaza ko bari mu madini atandukanye. Hari abamisulman, hari abaporoti, hari abakatolika, hari babita gute bajya abadivantiste bamwe biwanyu bitwa gute jewe abapenekoti jewe sengera hose sasa imbere ko dutangura ikiganiro umwe wese afate amasegonda abiri kuko nimbuhe mu mwuka w'abazima kabisa dusenge cyane nivyo gushimira Imana reka dusenge cyane ariko izi reka dusenge Mana turagushimiye cyane kino kiganiro cyo no munsi aho hari hayize iminsi myinshi cyane ariko tuko turabaha inkuru zigiye zitandukanye ariko muri kuri no munsi twaramutse turi bazima tunashima cyane kuko ni wenye n'ingabo ni warongora vyose ni warongora umunsi wose kugira ugende neza cyane ariko tunasingira cyane n'abakunzi ba Anashare aho bari hose bari mu miryango igitandukanye bari mu bihugu igitandukanye babandanye baruganirwa baronka byinshi bigitandukanye mu miryango yabo. Nitwa MC Gondos turi kumwe na Easy tunasengera cyane n'abakunzi bamaze kugira subscribe ariko n'abagiye batandukanye babo bari ibiganiro bya Anashare bumve neza yuko tubashimira ariko ni kubera wowe Imana kino kiganiro ndifuza neza yuko buno butumwa bwoshikira benshi ndabakunda cyane tunagushimira cyane. Amina Easy dutangura ikiganiro cyacu. Amen sasa ego reka basi tutangure kubanyoteza ego hari ikintu kimwe ego kizoba mu mwaka uza ego cyane itariki 3 z'ukwezi kw'indwi 2026 ego ico kintu bandika ahantu iyo tariki ego reka tubandanye duhere ikiganiro cyacu imbere neza yuko navuze yuko dutangura kwanza gusenga ndakene kino kiganiro cuno munsi imbere ko tugitangura genda kwereka message ziraho sinkene yuko uza kunsomera umuntu yazanditse sinkene yuko uza kumbarira abo vyega ariko ndakene neza yuko cha tukadebata ko n'iminota igera kuri 2 fasha unsomere zino message hama cha tubandanye ikiganiro cyacu no munsi ariko turaza guha ubutumwa message soma zose cyangwa nsomera z'umuntu soma z'umuntu tura ntuvuga wazanditse cyangwa ntuvuga iki niki mugabo sha iyi stati wari wa posting ndayivuge oya iyo stati ireke iyo stati yihoze iyi stati kumengo ahubwo ubunyene ndagarukanye ubwenge ariko Easy none iyi stati kumengo niyo byavuga ndiko no bikubarira abakurikirana imbuga zacu washize ka stati abakurikirana imbuga zacu twarapostinze ikintu kanaka ariko wowe warashize ka stati agastatus amugashizeko hacagira icyamamare kimwe kirungika utu emoji kiri muri sinema y'u Burundi bro uno muntu arakaze iri zina muri sinema y'u Burundi man ego kwera arakaze siko arayobo sinovuga ko ayoboye mugabo arafise vyinshi yakoze kandi nuba ari karakora vyinshi kandi hariho binjiye muri sinema baciye kuri iryo zina ry'uwo muntu ntiza kumubwira mu kiganiro kuko yashize kutu emoji two gutwenga hama Easy maze ndiraho nyene tuzisome canke tuzisome Easy ego izi message oya reka tuzisome tuzisome reka tuzisome sawa reka tuzisome tuvuge no wazirongitse wewe washize kutu start ego acarungika utu emoji reka dutangure dusenga Imana acarungika utu emoji two gutwenga acarenza ko ngo ari umuntu hari umuntu hama wewe uco wandika ngo ni hatari nawe acarasubira yanyimye akazi ngo naraguhaye ikiganiro ngo mpora mposta ibiganiro vyawe urakoze cyane nawe ucuramubaza yakwimye akazi ngo kubera twakoranye ikiganiro urakoze cyane
muta acavuga ngo ego kweri ninde none muta kweri ni kibazo no gukawuka gusa urakoze ego cyane nta na kimwe jewe nturabona uko meze nk'ivyo kweri ndazi abantu ko bameze gusa muta ninde tumwihoze acavuga tumwihoze ego acavuga abafana barandembeje ngo nzoshime muri eglise nzoca ndakurondera yaha mwari mugiye mu bindi mugabo ego etwa tugiye mu bindi ariko urumva neza yuko ivyo abafana bamuronderako nuko ikiganiro bakibonye kuri ana share ngo azoshime muri oya uramenya gafu mugabo oya simenya gafu babonye ikiganiro oya simenya gafu ahubwo okay urumva babonye ikiganiro baca bamubwira azoje kugira ikiganiro kungene cari kiryoshe cyane okay easy mugabo rero akadeba karanyene ego kugira ngo umuntu akwima akazi ngo wakoze ikiganiro kuri anashare ego ivyo bintu bivuze iki niko byari bikwiye kugenda easy hari ibintu bimwe iki gituma nakubari ati je ndakeneye yuko kino kiganiro tugitangura tuko turasenga dusengera bano bantu bacu ibaze kwimakaza umuntu kanaka ngo ni kubera yakoranye ikiganiro n'umuntu bro ni bimwe wamuvuga ngo usanga hari utu group ubuheze twabivuze kuri Fabilove ego ati hariyo amantuze amamedia adakorera kibiganiro ego atigeramo ibiganiro bivanye no guhomba content zanaka ego bino bintu izi naho benshi bako baravyirengagiza ariko mumve neza yuko bino bintu biba bikomeye bro ndiko niyumvira ahantu uwo muntu yuba kuri izo mbaraga canke izo nguvu zo kwima akazi umuntu kanaka ngo ni kubera yakoze ikiganiro kuri anashare canke ni kubera yakoze ikiganiro ku muntu batari ko barahuza muri kino gihe iko niyumvira ibintu byinshi izi ariko ku rundi ruhande je ndabifata nkaho umengo ni ibintu vyiza ni ibintu vyiza ya urazi impamvu iyo uri kurakora abantu bose bapress ibintu uri kurakora ego umenye ko ntacu uri kurakora ego ni vyiza ko habaho challenge ni vyiza ko habaho abantu bamwe badakunda ivyo ukora ego ni vyiza yuko ukora abandi bantu bakavuga ati nakari mu kazi ego kandi si mpaka bose baryohererwe n'akazi uri kurakora ego nivyo ico cyonyene je kinyereka ati anashare iri mu kazi kuba hariho abantu ba pressure bakavuga ati muri mu kazi courage hakaba n'abandi bashobora kugira ishavu n'inzigo kubera kuri kurakora urabona izi ico ni kintu kizima kuko na Yesu Yesu oya reka tureke Yesu n'umwana w'Imana Imana ubwayo igihejeje gusenga mu kanya ijya duhejeje gusenga hariho abatayemera hariho abayanga kandi abo bayanga baracabaho kandi babayeho ku bwayo none twebwe nta anashare turiki cyo tuma dukundwa n'abantu bose wibaze mani turengeye Imana rero urabona izi turengeye Imana urabona izi jewe izi message narazibonye z'uyu muntu ndavuga ati je bino bintu kuko bavyumve yo hari ikintu ngira mbarira abantu ko baradukurikirana haba mu bafana ba anashare cyangwa mu bafana ba sinema y'u Burundi cyangwa haba mu basineaste muri rusange bro bumve neza yuko twe kuri anashare bro twebwe turiho kugira dufashe impano zose kabisa siko twe turiho kugira dusupporting abana bose w'igihugu bako barakora bro siko ivyo bibazo rero vyanyu mugiriranira hariya twe kuri anashare turubaka mani nongera nshimira cyane n'abafana bo kuri anashare abafana bacu nagiye mbona babyandika muri commentaire badushimira cyane bumve neza yuko ari abantu bakamaro bro kabisa siko rega twebwe tuvuga ukuri kandi ukuri kurababaza iyo uvuze ukuri kujyana nyene kurajyana ahubwo ikiba gikenewe nukuraba ati mbega kujya kuri bamvuze ko nivyo kuraba mbabaje eske nivyo mpindure cyanye ndigeze gute urumva nuko twebwe ikiryoshe nukubera ko usanga
hari abantu bifuza ngaho ko tubavuga man sana batoraba ngo batuvuze neza canke nabi bifuza ko tubavuga gusa ucubona umuntu wa iyo chance ego kubera yo kumuvuga unyibukije ikintu avyimvye umutwe unyibukije ikintu jewe nkibona izo message kuko bumve neza yuko twe kuri anashare dusapotinga umwana wari wese ari mu kazi ntituza kuraba ngo vya mwana ngo kamana wa mama canke ngo turicarana ngo turasangira oya ivyo twe kuri anashare twese kibazo bro sinzi nkawe wewe nimba mwicarana oya ndiko ndakubarira kuko abantu bose duhora tuvuga muri za analyse hari n'abantu atari umunsi n'umwe turigira twicarana mani ahubwo dukurikirana imbuga zabo bro yego dukurikirana akazi kabo mani tukaza kuri anashare hari nabo tutazinanye naye nk'ubu je bro ndakubaze je nzinanye n'abakinyi bangahe ni bakeya nta numwe daire nta numwe ya ego umukinyi wa filme novuga ngo je ngo turazinanye Sami kuko hari abantu mwagiye mukorana ni Sami na Nabil juste ni Sami na Nabil nabone sabagenzi oya sabagenzi nakazi tuzinanye vya bintu vya yambu ego avyumva izi abo bandi ntabonzi avyumva izi n'ama contact tufitani hari ibintu bimwe ngaha twebwe tuza ngaha dukakurikirana imbuga z'abantu kanaka tukaza kuri anashare tukagerageza gukoresha energy zacu kugira abakunzi babo bumva ivyo bintu bro kabisa siko ego nkimara kubona ino message y'umuntu naciye nandika akantu kuri stati umuntu kanaka naza kuvugira mu kiganiro yambariye ati MC anashare muri mu kazi kandi turanabashimira cyane kuba muko murasupporting cinema y'u Burundi bro kuko zino analyse ntitwari bwazibone mu gice cy'u Burundi twicunge ntibazoturoge acambarira ijambo rimwe ati ni kubera iki jewe mutarigera munamvuga mu kiganiro basi muzofume mumvugana nabi bro sasa ati muzofume mumvugana nabi mbone yuko mwashize muri analyse zanyu bro kabisa ariko nkaca ntangazwa n'abantu bantu turashobora kugira iforo zacu ama energy tukagenda kurondera amakuru yabo bro tukabavuga mu kiganiro bro twebo kuri anashane turi njyajya man kabisa ivyo bashake bavyumva twe turi kugira du supporting impano zose turi kugira dufashe abantu bose muri rusange ejo bazobona ikiganiro c'umuntu atarazwi muri cinema ariko arakora bro siko ariko arakora man nagira ndabahe content abantu dusangiye akazi ariko reka ndavyihorera siko ariko reka ndavyihorera nagira ndabahe content y'abantu borondere kandi abafana ba cinema y'u Burundi bo bashimira cyane ariko atamusi numwe murigira mubaha agaciro kandi n'abana bakiri batogera muri cinema zo mu Burundi abana bako barakina abana nabatoyi bro reka izi ndabivuge oya reka navyihorera ariko izi mumve neza yuko twe kuri anashane turi yajya kuri anashane turashigikira abantu bose babereka ngaha nimba kana ko ushobora kwiyumvira yuko twebo twarakuvuze ukaca wimakaza umuntu kana ngo ni kubera ya postinze ibintu vya anashare twebwe nimba uri umusineast uri mu kazi bro nta musi numwe nzoreka kukuvuga ndayamanitse je nzokuvuga rega ntunamuzi wibaze man wibaze bro ikiryoshe ntunamuzi ntubona ko ujya yanse kumukubwira yambariye ati tumwihoze nanje namubariye ati big time ariko izi twigira mu mwandiko wacake nabonye ngo muzokora ikiganiro y'abantu reka zoze nga abiseserera imwe byose avuga ati we naka waranyimya akazi ko nakoze ariko izi n'ubunagaruye ariko izi bro imbere yuko turangiza aka debate reka dushimire bamwe mu basineast bamaze guca muri top talent show ndavuga Kan Mr Kan reka dushimire Mr Kan kadushimire Amede Mr Sami Angeli kadushimire na Muco barigeze kugira call Muco na Lina Moves Muco turabashimira cyane ariko bagiye no kubona n'ibindi biganiro muri top talent show yabigiye utsanzwe izi twigira mu mwandiko wacu bro ahubwo rero inguvu dufise tuzigwize ni jana man tuzigwize ni jana bani sana bumve neza yuko anashare bro anashare yaje kubana bo bose nimba ufise umuntu mupfa ikintu bro twebwe ngaha kuri anashare ivyo twebwe nta mwenye tubiha kuko twe twaje kubaka man twe twaje kubaka ni twaje gusambura bro nimba
nakana nakabapfa ikibazo kanaka byo turi ngaha kugira ngo dusambure cyangwa ngo dusukemwo rwimiriro kugira ngo babandanye bankana twebwe ahubwo turiyo kugira biro bintu tubitorera umuco. Okay, burasitegura za statut za LYNA hafi. LYNA. I repeat again, LYNA. Bamwita LYNA Movies. Umwanditsi wa Kamash. Yari yahumye. Sinzi ngo yari yanyoye ibiki, sinzi ngo yari yabaye iki. Statut z'umwotsi ngizo ararekura. Aratagingamwo izina rya Fanny Lavine. Hani zo statut zarekuye inyuma yaho dukoze ikiganiro duhanura Mireille. Duhanura Mireille hamwe na Claude. Tubahanura inzira mbi bako baragira yo kurira n'abo bana babashaka. LYNA rero araja kuri statut arandika ngira uraza kuzidusomera. Ego. Aho yataginzemwo n'izina rya Fanny Lavine abaza ati mbega Fanny Lavine ko mu misi mu mwaka uheze ari we yari karavugwa uno munsi ari hehe. Ego. Mugomba mwoshira ibirenge hasi. Sasa. Ego. Yarataginzemwo na Nelinat. Sana. Uravyibuka? Hari naka statut yashizeko biboneka neza ko mengo hariho na Mireille yo bavugwamo. Oya yari kavuga Mimi birazwi. Sawa turaza kubisangiza bano bantu bacu bro. Cha tubigira ko na commentaire natwe. Yeah. Siko isome twumve. Nivyo? Nari nkeneye neza yuko imbere yuko tuza kubagirira byose izi reka twigira mu mwandiko wacu. Yego. Umunsi dukora ikiganiro izi uravyibuka yuko twaguze cyane duhanura abagiye batsanzwanye yarashoboye kwandika kandi twari twavuze ati iki nico kiganiro ca nyuma kandi nico twafungiye no musituje kuri LYNA nico kubigaruka yanditse amastati ebana rume n'amabuye bro. Siko yaranditse ati mbega ho wogira kuri stand ya dot eta civil umwana wa mbere uwa kabiri uwo muntu utamukunda uwo ni Mimi hama wavuze ko ubwenge bw'abagore n'abakobwa buri mu maguru mu gahora. Aha okay iyo oni stati ya mbere ya kabiri abakobwa n'abagore benshi muja muri filme mufise ivyo muhigayo mwabironka aho gutekana ubushuhe bukababana bwinshi mugaca mwambika ibara abagabo mwavyaranye none koko nta ciza c'umusi n'umwe babakoreye. Turacabandanya izi. Okay. Ninde yibuka ivya Fanny Lavine? None ninde mugore yamusumbya hit mu gisata ca filme? None ubu ni Mimi. Ataravuga ati none ubu ni Mimi. Fanny Lavine ari muri data. Urakoze cyane. Afise abana muri my day. Afise abana muri solution couple. Afise tuko tubasomera status za LYNA Movies. Ego. Ninde yibuka ibihe vya Fanny Lavine? None ninde mugore yamusumbya hit mu gisata ca film? None ubu arihe? Afise abana bangahe? Yemera bangahe? Kijya yemera bangahe kijya gihe? Ngomba kwibariza abakinyi b'amafilme muri mubiki ibintu vya Mimi biriko bifasha abantu iki abanyamakuru murambigwa. Mu misi ndaba nka Nelinat murindire gatoyi nze ndabatamusho. Okay. Niko bigenda erega igitoro giheze imodoka irahagarara mugabo hakono kina prank nzovuga urusako. Okay. Sivyo easy bivuze ngo rindi ya gatoye turacagenda easy hari ibintu bimwe yarabacaniye rimwe hari ibintu bimwe bano urumva rindira LYNA yacanye Mimi acana Fanny nabano bantu n'abandi bakinyi ba filme bose abakobwa. Siko easy inyuma Fanny Lavine yarafise WhatsApp za LYNA Movies aca murungikira aka message aronse status
y'umuntu yamuhaye stati ya Lina Moves ya postinze bya bindi abaza ati Fanny Lavine yoba ari hehe bro yego siko Fanny yaciye yandikira Lina Moves aramwandikira ati mademoiselle nimba atari madame izina uriko urondera mwiyi nzira ntaryo uzoronka ni warironka ntaco rizokumarira gusa kuhaje iyo ni message ya Fanny Lavine yandikiye nde Lina Moves Lina Moves amaze kubona iyo message ya Fanny Lavine acara heza na mu block inde ya block Lina Moves ya block Fanny Lavine zere nkibibona kubera nkibibona natanguye kwibaza ati ninde ya block umuntu n'uwundi ariko nitegereza mu message ndavuga ati reka manze ndabirabe neza sanga Lina niwe ya block Fanny cyambona started haheze umwanya mutoyi Lina acarandika yashize ko ya screen ya message ya Fanny yandikiriye Lina mwabibonye ingene bameze nk'ubu bibaza ngo acagira udupoint na point d'interrogation na hit dushaka amafaranga final I get what wanted do you thank you Fanny Lavine iyo ni Lina Moves acarandika mu kanya asize ko iyo post ya Fanny Lavine arandika ati tangira raporo ndabivuze kubera namublotse siwe yamblotse kandi ndamurenze kubera sinamwishuye okay ikiganiro kiraheze urazi rero reka turangirize ngaha tuzosubira ku munsi w'ejo izi turangirize ngaha tuzosubira yavuze ati Lina yaciye postinga nimutange raporo mu bivuga ati yuko namublotse kuko ndamurenze Fanny Lavine acara postinga ya message ya Fanny yamwandikiye ati mademoiselle cyangwa madame sinzi kuri madame ariko iyo nzira uri kuracamwo nivyo ishobora kugushikana kure ariko ntizoramba canke ntuzotera imbere bazi kwako kantu ako gakino Lina yakinye ugiye kubiraba ariko niko vraiment turaza ko kadebate izi hari ibintu bimwe Lina hari hose kuri anashare izi ahari hose atora kantu yigurire ndakiyumviriye numvirije ako kantu usomye ngo aramurenze ngo kuko ntiyamwishuye ego mu bisanzwe iyo genda kuvuze ego igihano ca mbere ukwiye kuma bro ego na gacerere sana ako gacerere kawe karanja kakanja Fanny Lavine yaca yitekanira urakoze cyane ntiyishure urakoze cyane bro izo statue washaka bakazimwereka mugaba kicecekera kuko Fanny is the legend Lina ko gacerere ka Fanny kari kumurya mugabo kubona yaciye amusanga inbox akamubwira ngo iyo nzira uri kuraca munsi yo yanditse ati ayo n'amakosa akomeye mademoiselle nimba atari madame izina uri kurondera mu iyi nzira nukuri yaradekonye Fanny waradekonye yanditse ati Fanny wari guceceka ayumva Lina kivugana yanditse ati mu iyi nzira uri kuracamo uri kurondera mu iyi nzira ntajyo uzoronka izina uri kurarondera bro ntajyo uzoronka siko ni warironka ntaco ico gitego Lina yaragitsinze siko izi yaragitsinze je mbaye nk'umu arbitre ico gitego Lina yaragitsinze acahizera nayishira ko ramubari ati mwabibonye ingene bameze ari Lina yashize ko ya post ya Fanny Lavine mwabibonye ingene bameze bro siko arahezera mubari ati nk'ubu bibaza ngo atashaka kudo point araheza arandika ati nta hit dushaka amafaranga final I get what you wanted do you thank you Fanny Lavine araheza charandika izi tangi hapol ndabivuze kubera namublotse siwe yamblotse kandi ndamurenze kubera sinamwishuye
Izi duheze ikiganiro canke tukibandanye. Reka duheze man. Reka duheze. Gusa LYNA biraboneka. Ego. LYNA yari karaprovoka. Abo bantuze yari karaprovoka abo basineaste babiri Fanny ndetse na Mimi. Ego. Ku ruhande rwa Fanny arishura. Ego. Mimi wewe nibaza ko yitekaniye. Cyane man. Bisigura hajya Mimi power aracayifise. Ikigituma izi power aracayifise Mimi. Ego. Fanny nawe urumva nyene ugiye gutangura kwishurana n'umwana wejo bundi. Ndakwibutse neza yuko LYNA yaciye mu minwe ya Liberi Mr. NSORO bro. Burundi Film Academy. Siko izi. Hari ibintu bimwe. Mu bisanzwe Fanny rega bro, reka amaranga mutima bro nikindi kintu man. Ama emotion yo gufata ibintu kanaka ukaca uduma k'ibintu kanaka bro. Ibaze nk'ubuje ndakeka yuko Fanny yoba yaricujije akavuga ati none nkuna mwandikiriye iki. Ego. Iyo ni cecekera nk'inumira. Nibijya nakubwiye ni ubona umuntu akwandagaje. Igire mu gacerere. Igirire mu gacerere. Kugira wenyene. Cyambere uzikibaho kibabaza. Agacerere bro. Agacerere man. Agacerere. Ico nico gihano cyambere. Sagasho, sinkoni, siguterana amajambo. Agacerere. Umuntu arakuvuze ko ikintu bro. Wewe ukaca wigira sindabibona bro. Yeah. Siko. Ariko reka tugaruke kuri kino kintu izi. Tugire commentaire gakeya. Nituza kuhatebako. Siko. Tugire commentaire ya bino bintu. Imbere ko tuza kubandanya na bamwe tuza gushira mu mwandiko wacu kuri no munsi. Easy. Abino bintu bano bantu b'abasiniaste bacu bro. Icambere ndabishimira yuko muri cinema yo mu gica cy'u Burundi harakenewe zino challenge kabisa. Kugira cinema y'u Burundi ibandanye ivugwa. Abyumva zino challenge zitabaye muri kino gisata bro nta twaba tuko turaja nta ikintu kiba gikenewe dukora ibintu atanzigo atavyo kuvyegereza umutima atanze gukanaka ahubwo dukora ikintu kugira ico kintu gifashe muri circulation ndagwenga karero yize uribuke yuko twatanga amanota cyane yuko industry yo mu gisata cya cinema yuko iri kiragaragara cyane siko ariko muri kino gihe muri no misi igera kuri 3 urabona neza yuko Fernando na Sadbe bace bazana challenge yo kudisingana ku mbuga bro ibintu vya cinema byaciye bija mu gacerere gato bakiri ku hari ibintu biba bikenewe neza yuko mugira challenge ya bino bintu kugira ikintu kanaka kibandanye kivugwa bro yego LYNA ndanamushimira cyane kubera azanye challenge kugira bino bintu bibandanye bisirikira abantu baca bagaruka mu vy'amafilm abantu baragaruka man siko abantu baragaruka bro yego kugira bino bintu bibandanye bisirikira bivugwe cyane abantu babona ati bane cinema iri mu kazi bro ariko ikintu cyambere kinambabaza cyane muri bano bantu bakiye mu cinema hari gihe ushobora kumuchallenginga ukavuga ikintu kanaka ariko bro akavyegereza umutima akabishiramo n'inzira naho uciye yo haturira abyumva ngo mukeneye yuko cinema y'u Burundi izotera imbere kabisa kino kintu ca LYNA na Fanny ndiko niyumvira ukungene twokiyagako reka duhereze ngasha iyiwe parti ya mbere yego ama ibijya bindi bikurikira tutakubigira parti sasa urumva ibole ya LYNA na Fanny bumve neza yuko zino challenge zari zikenewe apana kujamo yuko hojamo inzigo ariko reka ntange message Fanny ni ikitegererezo ku bantu tuvyemeranye bro Fanny yatanguriye benshi canke yinjiye muri cinema arafata n'abantu kanaka Fanny duzura twagona ama emotion y'ibintu kanaka n'izi challenge zo kwishurana n'abantu kanaka kuko nivyo urashobora kwishurana n'umuntu mwabiteguye mwabipanze kugira zigire circulation kugira ziduge bro bikagira aho bishitse nuko LYNA ndamubuze kuri telefone twari kumurondera akagira ikintu bivugako ariko izina na kimwe part 2 iriho bro nta kibazo part 2 iriho bazokumva umuco wavyo n'intego yavyo
kungene byari byifashe kuko twebwe barazi yuko kuri anashira dura tubarundira ku telefone kugira tuyage live twe tuyaga amasigara cyane tuyaga ibintu kuwe bumva live y'uwo muntu abo vyega bro kabisa siko ariko kumva yuko twamuzi ku telefone reka badutege muri part 2 izokurikira izi twibandaniza n'ikindi kiboro sasa ico cyari igice cya mbere duhejeje reka dutumirire kuzoraba igice cya kabiri cy'iki kiganiro aho tuzoba dushobora kurondera LYNA